Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe abanywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. N'umwanya w'ayandi makuru agezweho muri uyu mugoroba turi kuwa Mungu kw'itariki 9 Ruheshi 2024, tukaba rero tubazaniye amakuru nk'uko mubibonye kuri titre y'aya makuru, ibintu vyayangaye mu gisagara ca Bujumbura. Noneho rero aho bigeze birabandanya kuba nabi cane. Ubu nyene kuwa Mungu kw'itariki 9 kwezi kwa gatandatu 2024, kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura bisa n'ibitariho. Muti vyifashe gute? Hari ibiciro vyaduze cane ndetse bikaba ari ubwa mbere bibaye mu gihugu c'u Burundi. Ubajije rero abashoferi bavuga ko igitoro bakironka kuri magendo, litiro imwe bakayigura ibihumbi 200, ngo naho baduza rero uko baruhira guhomba kuko ngo ibintu nabo vyabakomeranye. Abenegihugu bobo rero kirangwamwo n'imyidogo ikomeye cane kukubura igitoro, ndetse bakaba basaba n'uburongozi bwa Varisito Ndayishimiye ko bugire ico bubakorera. Muri aya makuru rero tugiye kubagezaho uko vyoba vyifashe hagati muri ville. Kubari hagati muri ville rero ibiciro bikaba vyaduze cane ndetse bikaba vyababaje abantu benshi. Turaza kandi no kubagezaho n'ahantu hafi ya nyuma uva ville, uva Bujumbura rero uja no mu bindi bice bigize intara z'u Burundi. Ibintu rero bikaba vyakomeye cane. Turaza kubagezaho kandi inkuru ibabaje cane y'ingene hari umwana w'imyaka 8 aturuka mu gihugu ca Tanzania afungiwe mu gasho ka parake ya Kirundo. Akaba rero haheze indwi zibiri. Babibonye rero bakavuga ko yoba yaraturutse muri Tanzania imbere yuko ahagarikwa, n'amakuru yemezwa n'igipolisi gikavuga ko kidatahura ukuntu uwo mwana yoba yajabutse urubibe ari mw'ikamyo yunguruza ibidandazwa. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, wibuke kandi no kubisangiza bagenzi bawe kugira abacikwa n'amakuru tubagezaho kuri imboneshakure ya Hejuru TV. Ubu nyene turi kuwa Mungu kw'itariki 9 ukwezi kwa gatandatu 2024. Kuva muri ville gushika mu Kanyosha ni ibihumbi 10 vy'amarundi ku muntu umwe. Kuva muri ville kugera mu Ruziba ni ibihumbi 15 ku muntu umwe. Kuva muri ville uja ku Musaga ni ibihumbi 7 ku muntu umwe. Kuva muri ville uja mu Kinindo ni ibihumbi 7 ku muntu umwe. Kuva muri ville uja mu Carama ni ibihumbi 15 ku muntu umwe. Kuva muri ville uja mu Kamenge ni ibihumbi 10 ku muntu umwe. Kuva muri ville uja mu Gatumba ni ibihumbi 20 ku muntu umwe. Ibi bintu birababaje cane ndetse biriko biratera n'imyidogo ikomeye cane mu benegihugu. Saho gusa aho muri ville mu bice bigize igisagara ca Bujumbura ibiciro vyo kwiyunguruza vyaduze, ahubwo no kuva i Bujumbura uja mu Bugarama ni ibihumbi 15 vy'amarundi ku muntu umwe. Kuva i Bujumbura uja mu Kayanza ni ibihumbi 25 ku muntu umwe. Kuva mu Bujumbura uja i Ngozi ni ibihumbi 35 vy'amarundi ku muntu umwe. Kuva i Bujumbura uje Muyinga ni ibihumbi 45 vy'amarundi. Kuva i Bujumbura uja mu Kirundo ni ibihumbi 50 vy'amarundi. Kuva i Bujumbura kugera i Gitega ni ibihumbi 20 vy'amarundi ku muntu umwe. Kuva i Bujumbura gushika mu Ruyigi ni ibihumbi 40 vy'amarundi. Kuva i Bujumbura gushika mu Cankuzo ni ibihumbi 50 vy'amarundi ku muntu umwe. Kuva i Bujumbura kuja i Makamba ni ibihumbi 40 vy'amarundi ku muntu umwe. Kuva i Bujumbura rero gushika mu Rumonge ni ibihumbi 15 vy'amarundi. Kuva i Bujumbura uja i Nyanza-Lac ni ibihumbi 30 vy'amarundi. Kuva i Bujumbura gushika mu Rutana ni ibihumbi 30 vy'amarundi. Kuva i Bujumbura gushika i Mwaro ni ibihumbi 20 vy'amarundi. Nayo kuva i Bujumbura gushika mu Cibitoke ni ibihumbi 15 vy'amarundi. Ko niko vyoba vyifashe kuri uyu mugoroba
wo kw'itariki y'icenda ukwezi kwa gatandatu 2024. Ibintu rero nk'uko muvyumvirije vyoba vyakomeye cane ahoho no mu gisagara rwose, kuva mu gace kamwe gushika mu kandi hari aho bari gutanga ibihumbi 200. Twababwiye aho no kuva muri ville uja mu Gatumba. Abashoferi nabo rero baridoga, uretse ingenzi zidoga zivuga ko ivyo ziriko zirabona ari agahomerabunwa. Abashoferi nabo rero bariko bavuga ko bariko baduza bivanye nuko igitoro bakironka kuri magendu litiro imwe bakayigura ibihumbi 200 vy'amarundi, ariko naho bakavuga ko baduza uko baruhira guhomba. Ibintu rero bikaba vyayangaye. Ku munsi w'ejo rero niho hari inkuru Pacifique Ninahazwe yanditse ku rubuga rwiwe rwa Facebook, n'ubundi agaruka kuri ibi bigiye bitandukanye bikomereye abarundi mu gisata co kwiyunguruza. Akaba rero yaranditse ku rubuga rwiwe rwa Facebook agira ati: ibi bintu ntaho vyari vyaba, reka rero tutangure tubibagezeho nk'ingene yoba yaravyanditse. Vyanditse ku itariki 7 kwezi kwa gatandatu 2024, aho yagize ati: kwiyunguruza vyiriwe ari amananiza mu gisagara ca Bujumbura ku Mutakura. Rero ngo batwandikiye ko babuze rwose uko biyunguruza mu gatondo, ku buryo n'abana batari bake basivye ibibazo. Kandi benshi rero ngo biriwe biyunguruza muri taxi bita canga, aho usanga umuntu umwe arihishwa hagati y'ibihumbi 5 shika ibihumbi 10 vy'amarundi. Vyageze naho rero ngo abantu bicarirwa muri kapo za voiture taxi. Birateye ubwoba kubona utabona bakaze muri kapo. Akamuna rero kabonetse muri Ngagara quartier 9 kwa komine, aho abantu bunguruzwa na za kamyonete bakariha 1,500 gushika mu gisagara hagati. Kuri station nayo rero yihaye ibaro, umupolisi ajejwe kwicungera niwe yazaranyonga imiduga n'amapikipiki akaza kuzinywesha imwe yose imuhaye hagati y'ibihumbi 30 n'ibihumbi 100 vy'amarundi. Ko Pacifique Ninahazwe yanditse ku itariki y'indwi kwezi kwa gatandatu 2024. Numvise ko rero mu minsi 2 gusa ibintu vyayangaye cane, dore ko rero ngo naho bimeze uko igisa tondera bisi rero ngo navyo nyene ngo bisigaye ari icaha cane mw'ijoro. Umunyagihugu rero nawe yagize ati: twabonye muvuga ko hazogera naho gutonda ku mirongo muri ville bica nkaho umenga ntivyatanguye. Ngo jewe ryari itariki ya 5 kwezi kwa gatandatu 2024 ku wa gatatu niviriye kw'ishure nari nize mw'ijoro, nibwo gutaha nshitse ku gituro ca bisi nsanga ntonze n'imiburiburi noshikirwa nk'isaha 4 z'ijoro, aho hari hakiri isaha 1. Niko guca rero ngo nibwira ntireka nje kuba ndateramira ku nshuti yanje ikorera mu kabari kamwe kari muri ville, nti basi ndindire imirongo igabanuke kandi duce tunatahana. Ngerega isaha 3:40 turatashe, nsanga imirongo ndi nk'imwe ya saa moya. Mw'ako kanya rero habahaje pick-up y'igipolisi iba ishwiragiye mu bantu ibatahisha ku nguvu ngo nta bisi zihari, taha n'amaguru kandi n'itegeko nta n'umwe bakeneye ku murongo. Ako kanya rero ahubwo baciye bagenda, abandi baranka kuko babona hariho haraza bisi imwe. Twebwe rero mw'ako kanya twaciye dutera turira kuri biro ya Lumitel kugira turindire ko basi abantu bahera muri ville, ku buryo nihaza bisi imwe ica itahana bameze nk'abakwepera muri ville. Urangirijwe ko rero ndikumpa amakuru Pacifique Ninahazwe, niko uwo muntu yabwiye Pacifique Ninahazwe, yagize ati: nk'isaha 4:35 bisi imwe ibiraje, ngo tuyibonye tugenda turiruka. Jewe nariko ndungikira audio umuhungu tubana ndabubwira ko nabuze uko ntaha, gaho nari nambaye koteri. Mw'ako kanya rero ngomba nahagaritswe nshitse kuri bisi, umuntu nza numva ngo wewe uriko uha message abanyaburaya urinde. Nabibazwa n'umuntu yambaye civile gusa mu rubavu, namaze kubona ko yambariye ku nkonja, nibwira nti reka mvuge make ntibampitane.
niko rero kumwereka ikarata y'umunyeshuri cambwira ngo ko mubo bafashe bateye amagrenade ngo basanze harimwo abanyeshuri, ngo naje ntangura kumwishura gahoro nti burya aho ntiwihenze, ngo imyidogo yabo umenga nta munyeshuri nigeze numva usibye ko hoba harimwo abize gusa. Catangura rero kunkankamira abanyatseka agatelefone kanje tuguma duharira ndamubwira nti burya izo ekuteri nambaye nizo zigira zitera ikibazo canke kuba mvugiye kuri telefone nico kibazo. Niho umwe yacikwa rero numva avuze ngo usanga ariko afotoje Pacifique, ku mutima nti kumbe emwe nanje mwako kanya nca mbaza nti wa Pacifique wewe nuwuhe atwara ubushikiranganji buherega, mbonye bibaye birebire kubera gutinya ko nohava nagirizwa gutanga amakuru muri fakote, naraciye bugufi ntangura kubayagira umutegetsi akomeye mu gihugu asanzwe ari inshuti yanje, bityo rero babona gutahura ko nanje noba ndi umusenge DFDD. Nico cankejije yaciye andekura rero aransubiza telefone yanje, ariko ya bisi nayo yari yamaze kuzura, wa mugenzi aransiga birangira ngiye gusaba indaro ku bagenzi hafi yo muri ville. Ico nashaka kuvuga rero ngo nuko ubona gutonda muri ville bisa n'icaha gusa kubera ubwinshi bw'abantu atakundi bari bubigire, abategetsi nabo bararaba bakumirwa, ariko ijoro ryitereye barabirukana bakagenda n'amaguru ngo kugira ntiducafuze igihugu. Murumviriza rero ibintu biriko biraba mu gisagara ca Bujumbura ko biteye ubwoba n'isoni. Mu ntara ya Kirundo twababwiye ko hari inkuru ivugwa y'umwana aturuka muri Tanzania afunzwe ko yaje gutsura ibibe bivuye ku kutamenya. Umwana rero w'imyaka 8 aturuka mu gihugu ca Tanzania afungiwe mu gasho ka parake ya Kirundo muri aroko bw'u Burundi akaba haheze indwi zibiri. Babibonye rero bavuga ko yoba yaturutse muri Tanzania imbere yuko ahagarikwa. Inkuru ya SOS Media Burundi ikavuga ko amakuru yemezwa n'igipolisi itangaza ko kidatahura ukuntu uwo mwana yoba yarajabutse urubibe ari mw'ikamyo yunguruza ibidandazwa mu gasho ka parake ya Kirundo. Umwana rero akazwi ku izina rya Meri Chisedek yahagarikiwe muri komine Vumbi. Umwana rero akaba avuga igiswahili gusa, yahagaritswe n'igipolisi ku mugwa mukuru wa Gasura muri komine Vumbi ari ku mugoroba. Abantu rero babonye uwo mwana ari wenyene akavuga igiswahili acavuga ko aturuka muri Tanzania, ni umwe mu bacamanza ba sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo amenyesha ko iryo soko nyene uwo mwana yoba asiguye ko yajabutse urubibe ari mu modoka yunguruza imizigo, ariko ko atazi iyo yaragiye neza na neza. Gusa rero icavuzwe nuko uwo mwana yafunzwe mu buryo bubi. Bwa rimwe mu masoko y'igipolisi uwo mwana afunzwe mu buryo bubabaje, abasangiye icumba n'abakuze, akaba yagishikanwa rero ngo yashizwe mu cumba gisa nabi ahari abakuze. Twaciye rero tumwuguruza tumushira mu kindi citwa VIP kuko ntiyaronka ivyo gufungura, nta muntu rero ngo afise nta mpuzu zo guhindura afise. Niko abapolisi bavuganye n'ikinyamakuru SOS Media Burundi badashimye kwivuga umwidondoro wabo, baratomora ko atakindi afungura kiretse ibifungurwa bisigajwe n'abandi bafungwa. Ikibanza c'umwana rero nticategerezwa kuba ari mu gasho, niko binashikirizwa na bamwe mu banyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo. Umwana rero akaguma mu gasho kuko ntaronka umuntu n'umwe aza kumuramutsa, ngo ntituzi abavyeyi biwe kiretse ko avuga mu giswahili ko aturuka muri Tanzania hafi y'urubibe. Uko biri kose niko rero bivugwa n'umwe mu banyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo asaba ko abaharanira agateka k'abana bofasha kugira ngo afungurwe. Twakengurukiye cane mwe banywanyi bacu mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho. Iyi ni imboneshakure ya Hejuru TV, mukurikira amakuru yayo umunsi ku munsi. Mbasabe rero kugira ngo muzocikwe n'ayandi turiko tubategurira mu masaha ari imbere no mu minsi izokurikiraho muri uku kwezi turimwo kwa Aruheshi. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyona ko ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Imana ibahezagire.